kimwe jewe ndiko ndavuga kuko aho Imana yatugiriye neza turashimiye abavyeyi bakoze iki kintu cyo kuturondera aho dusengera. Hari igihe usanga umwe yapfa hari uwundi akava hari uwundi akava hari, ariko ikintu gihambaye ni ikintu bita umubatizo. Yesu nashimye. Suzuma umubatizo wabatije. Twebwe ngaha twemeye umubatizo wo mazi menshi. Yesu nashimye. Hanyuma warabubatije cyo biturabwa mu murabe uyu mwene data Diamantine ubaraba ati erega nori, ariko ngenda kubari niki hari abatazi umubatizo icarico, ariko umubatizo n'uyu hajya ubona bamujyamika mu mazi uba wemeye ati napfanye nawe. Yesu nashimye. Iki kintu ngitegerere hari utazi icarico. Yesu nashimye. Hajya Bibiri ivuga ngo wemeye ngo napfanye na Yesu. Haleluya. Nzuranywe nawe. Turi kumwe. Iki kintu kirahambaye, iki kintu nababarira. Yego, simpakanye yindi mibatizo, ariko umubatizo twe twemera hano niwo mu mazi menshi. Yesu nashimye. Aho cuvuga ati ewe byagenze gute? Warabatijwe mu mazi menshi, ariko ibyo bitabaye ukabukunda ishengero ukabukunda gusenga, umuvyeyi ari hari genda mu yawe. Hano uvuga ati je nta nuwo ndabatije cyangwa narabatije ariko ngomba guhindura kubandanya. Genda hanyuma muganire uzobona igitangaza c'Imana. Yesu nashimye. Uzobona igitangaza muganire, azokubwira ati urakwiye kwiga. Siko hariho n'uwo mvuga ati warabatijwe ariko urakwiye kwakira kubera kimwaganiriye. Yesu nashimye. Muganire muzosanga ibintu ari byiza. Kuko Imana iyo yuguruye ntawuga, nicyo jambo mbere ndanafise. Imana iragaheza. Yego nuko biraca biraza. Yego ejo ukabona naje barampamira ati kuririmba nzonyaruka. Yesu abahezagire. Yego nzonyakandirimbe. Nuko Imana iragaheza giko. None rero pastor ari ngaha hari tudidana ufise genda muganire. Utarakora hariho inyigisho z'umubatizo nizo benshi bamugo kwiga iki. Yesu nashimye. Hanyuma bice bishishikana kuko hari umuntu bizogora kwinjira mu nyuma, kuko biraca biraza ahantu twatangwe tubabye none nabo niyo bageze. Imana iragaheza giko. Nuko Imana irakoze. Nariko ndababara ico kintu umubatizo so kuvuga ngo birafite ico bivuga. Kuko avuga ati ryama muri aya mazi akurengere. Yesu nashimye. Ukemera ati napfanye nawe nzuranywe nawe. Yesu abahezagire. Ijuru ritera n'ikidodo ati pa nguyu umwana wanje. Yesu abahezagire. Nuko rero turashishikara no kumva ijambo ry'Imana. Yego twanezere no kumva bariri nanje akora kavuga ngo kaje kandi nari nakabonye hanyuma yasigasabye hanyuma kaje cyane byo mwene datari kwavuga ijambo ry'Imana. Avuga iyo Mana ati Imana si utujambo cyane n'ububasha kandi n'ubushobozi buba mu muntu bukamubuza gukora ibyaha. Mu gihe utaragira ikikugera ukabona byose urajya byose uranywa ntubura byose urakora hamukajyama amahoro. Bibiri ivuga ngo usa n'uwapfuye. Kubera iki? Ntuzi kurobanura kumenya umuco n'umwiza. Ntuzi kurobanura ikibi n'inciza. Uragenda gusa. Ibyo nabyo ngo ni iby'igikoko. Kuko Bibiri ivuga ngo mwijuru haba inama yo kurema umwana w'umuntu, ati tureme umuntu mu ishusho yacu. Yendere kumurema imuhumekeramo impwemu y'Imana. Yesu nashimye. Murumva umwana w'umuntu si umuntu asanzwe, arimo impwemu y'Imana kandi yavuga ati ni umwana w'Imana. Yesu nabahezagire. None rero urumva umwana w'umuntu si igikoko. Oya gipfa gupfa cyangwa gapfa guhamba cyangwa gapfa kuribwa. Oya umuntu arafise iherezo rya byose. Umuntu hazobaho n'izuka ry'abapfuye mbere babanze kuzuka, hazobaho n'inzamba y'akabanga izokumva n'abamwiteze. Yesu nabahezagire. Yego none rero hariho agakorasi fise kavuga ngo
iyo niyo mana nzokorera, iyo niyo mana nzokorera.